iyi twaje kuyibako kandi tuzosiga ngaha, ariko umuntu wese uko aba ku isi ntibagenda asigaho amateka atandukanye kandi atavugwa kumwe. Hari abantu amateka yuka nk'abagwanyi, hari n'abandi amateka yuka nk'abategetsi bakomeye, ariko hari n'abasigira hagati y'izo mpande zibiri. Mbega birashika umuntu akaba mwiza hongera akaba mubi? Ni gute umuntu ashobora kuba mu mateka mabi ahongera kubona amateka meza? Inkuru tuje kuganira no munsi ni inkuru y'umuntu makomeye cyane bategetsi bo mu Burundi. Nkuko mumaze kuvyumva, hari abantu amateka yibuka nk'abagwanyi, hari abandi yibuka nk'abategetsi, ariko hari n'abasigara hagati y'izo mpande zibiri. Mu myaka iheze igihugu cy'u Burundi carahuye nibe bitoroshe. Bamwe mu bategetsi bacu bafatiwe ibihano n'amahanga, ibihano vyagize ingaruka zikomeye cyane ku Burundi, imigenderanire y'andi makungu ndetse no ku buzima bw'abanyagihugu. Ingaruka zikomakomeye zatewe n'ivyo bihano, ibiciro vyaraduze, amafaranga yaciragabanuka, ubufasha bw'avanze buragabanuka, ariko nyuma y'ivyo vyose hari amadini yagiye agaruka cyane. Iyi ni inkuru y'umugabo akomeye cyane n'umutegetsi bw'u Burundi, Ndakugarika. Bamwe bamwita intwari, abandi bamubonamwo nk'umuntu w'inkazi. Ndakugarika ni gute umwana yavukiye mu misozi yo mu Burundi yashobora kugwego kuba umuyobozi akomeye cyane mu gihugu, naye mateka yihishe inyuma y'izina Ndakugarika. LifeStory nk'ibisanzwe, kora subscribe, ukore na comment, ukore na like, dukomeze inkuru n'ubuzima n'amateka. Tugiye mu iterambere ry'abene gihugu. Iyo terambere ry'abene igihugu Ndakugarika yavutse mu mwaka w'1970 mu ntara y'Ibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Kidasanzwe cabaye Ndakugarika avuka, yavukiye mu buzima busanzwe nk'abandi bana benshi bo muri ico gihugu cyaho kiraca mu bihe vy'amacakubiri n'intambara. Yize amashuri y'intango n'ayisumbuye mu gihugu cy'u Burundi, ariko ubuzima ntibwari bworoshye cyane. Igihe yari akiri muto, igihugu cyaho kirinjira mu ntambara y'abene igihugu, ibintu vyahinduye ubuzima bwa benshi. Mu myaka y'1990 Ndakugarika kiriko arakwiza imyaka 20, igihe intambara y'abanyagihugu yatangura gukomera cyane. Ndakugarika yafashe ingingo ihambaye yo kwinjira mu gwabagwanyi ba CNDD-FDD. Aho niho yatanguye kumenyekana nk'umuntu w'intwari ku rugamba, ariko kandi nk'umuntu adatinya gukoresha inguvu. Ari naho havuye izina Ndakugarika. Ico gihe izina Ndakugarika ryateye ubwoba abantu benshi, rikaba ryagira mukurikirana gushika n'uno munsi. Intambara irangiye, igihugu gitangura inzira y'amahoro, abari abagwanyi bashigwa mu nzego z'umutekano. Ndakugarika nawe yari umwe muri abo. Ndakugarika yagiye araduga mu nzego gushika ahabo umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gipolisi cy'u Burundi. Yamenyekanye nk'umuyobozi akomeye cyane ku mategeko, ariko kandi atavugwaho rumwe kubera uburyo yakoresha ingufu z'umurengera. Mu mwaka w'2015 igihugu cyawe n'imyerekano ikomeye cyane, abantu benshi bahagurukiye kugwanya ubutegetsi, ariko igipolisi n'igisirikare byakoresheje ingufu nyinshi cyane mu kuyihagarika. Muri ico gihe yari umwe mu bayobozi bakomeye cyane w'umutekano. Guhagarika imyerekano nticari igikorwa cyoroshye cyane, hakoreshejwe ingufu zikomeye cyane, ari navyo vyatumye ibihugu nka Amerika, Umugabo Buraya bafata ingingo yo gufatira ibihano bamwe mu bategetsi mu Burundi gushika n'uno munsi. Nayo ingaruka z'ivyo bihano zikaba zatangiye kwibonekeza kuva muri umwaka w'2015. Aha twavuga nk'ubufasha mbamakungu bwaragabanutse, ubudandaji n'andi makungu burahungabana, ubutunzi bw'igihugu buracika intege, abanyagihugu basanzwe barosheza kugira ubuzima bugoye. Ariko hari n'abavuga ko ivyo byari bikenewe kugira ngo igihugu gigume gifise umutekano ukwiye kandi wizewe. Ndakugarika nawe yari umwe mu bantu bavugwaho cyane gukoresha ingufu z'umurengera, ububasha bwiwe bwakomeje kubandanya no kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka w'2020 yagizwe umushikiranganje w'umutekano. Mu mwaka w'2022 ashega umushikiranganje wa mbere. Ibi vyerekanye ko agifise ingufu n'icizere gikomeye mu bategetsi b'ico gihe. Gushika ubu Ndakugarika ni umuntu afise ijambo rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, yezwe ubwo hejuru nka perezida wa Sena, ariko izina ryiwe riracarimwe impari. Bamwe babona nk'umuntu yazamuye umutekano, abandi bakamubona nk'umuntu afise amateka maremare kandi aremereye cyane. Iyi ari incamake y'ubuzima bwa Ndakugarika benshi batazira Ndakugarika. Inkuru ya Ndakugarika si inkuru y'umuntu umwe, ni inkuru y'igihugu cyabaye mu bihe bikomeye, inkuru y'intambara, ibihano n'ingaruka zavyo ku banyagihugu. Hari ibibazo gumari cya kindi, mbega amateka azomubuka gute nk'intwari cyangwa umuntu yarateye ubwoba? Reka nshimire mwese makomeje kubana natwe.
shimira nawe utibagiye gukora like, utibagiye gukora subscribe na comment, naho utamu bindi biganiro.